tugira tuyage ibintu bishika kuri 8 bishobora gutuma account yawe ya LinkedIn bayugara. Niyo mpamvu ndabasavye muze gukurikirana ikiganiro kugira sinsubire kumva umuntu ngo account yanjye ngo bayugaye ngo biki n'ibiki ngo narayikotesheje ngo haheze iminsi ngahe ngo ba stop. Ntiwongere gukora aya makosa bidatuma account yawe bayuga. I say again, stop. Messieurs les amis, uko tuzinanye kuri We Talk Business, ni Shadow mumenyeranye, niwe muri kumwe tugiye kuyaga part ya gatatu kuri opportunity. Félicitations kwa ariko arayikora. Ndabateye intege, courage, ntagire ikintu na kimwe kigutuma ucika intege. Tugira tuyage ibintu bishika kuri 8 bishobora gutuma account yawe ya LinkedIn bayugara. Niyo mpamvu ndabasavye muze gukurikirana ikiganiro kugira sinsubire kumva umuntu ngo account yanjye ngo bayugaye ngo biki n'ibiki ngo narayikotesheje ngo haheze iminsi ngahe ngo ba bive ku bandi ariko ntibikuveko. Donc nivyo bintu tugiye kuyaga. Messieurs les amis, nagiye gusanga nimba ari ikintu gikomeye ni information. Info ni ikintu gikomeye cyane kuko info keshi nicyo kintu kikuganisha ku mafaranga. Ndakunda kwimvira uyu munsi turabona amazu ari karubakwa ingena meze. Mugabe bigatuma niyumvira mbega aba engineer bariko barubaka ya mazu ameze uyu munsi, eske nibo ba engineer batanguye kuvyiyumvira za 1990? Nukuvuga 1990 hariho ukuntu abantu bubaka, mugabe bitandukanye n'ingene abantu b'uyu munsi bubaka. Nukuvuga n'umu engineer azobakomeye mu myaka 10 iri imbere ariko ariga amastrategy yo kubaka kandi ashobora gufasha abantu, kandi abantu abona yuko bazoyakunda ariko aravyiga ubu nibazo bari umu engineer wa mbere mu myaka 10 iri imbere. Niyo mpamvu gerageze mwakimire ama info tugenda turabahereza, gerageze mu ya partage uko mugenzi wawe niyagira icyaronka nawe wagize icurose. Nakunda kubivuga mwitunga mugenzi wawe afise harimo bompurusa ziwawe. Mwitunga rya umugenzi wawe afise harimo pourcentage ziwawe. Nkuko iki gitabo kibivuga bita igitutu cy'ubuzima, ni biza yuko umwe wese aba inyungu ya mugenzi we. Voilà. Tugere kuyaga ku bintu 8 ushobora kwirinda bigatuma account yawe ya LinkedIn itaba banned, donc batayugara canke ngo donc ibintu nk'ibyo. Ndashimira abantu bamaze iminsi bambwira ati vraiment waraduhaye opportunity imeze neza, bivaye nuko mba mbona usanga bamaze amezi 2, bamaze amezi 3, bamaze ukwezi indwi bari kwaracisha amafaranga. Kuko abantu benshi bazi yuko ngo none ngo account itari monetize wowe icisha amafaranga gute, ngo ntibikunda. Mugabo We Talk Business nico yaziyeho ni kugira tugende turahanahana ama information ingene tworonka amafaranga. Hano ni kuri kaminuza ituganisha kukoronka iki amafaranga. Ikintu cambe cyotuma account yawe ya LinkedIn idashobora kuba banned, no kuvuga idashobora kugabwa. Cyambere kirazira gushiraho ama publicité y'ibiterasoni. Basanga uri kwashiraho ama photo, ama video y'ibintu bitemewe, kuko exactement burya normalement LinkedIn yabayeho ifise objectif yuko abantu bashobora kuhakura ubuzi. Bashobora kuvuga nti genda umuganga ikona publiya ingene ingwara bayivura n'ingene bayirinda, bigatuma naka nimba ari kararondera abaganga ashobora kuvuga ni naka ko nabonye profile yiwe, nabonye za publiya, nabonye amakosa yatanga, nabonye ibiki n'ibicavuga kumuha akazi, donc nabonye la puissance yiwe. Kuko burya no kwisi abantu ntibakeneye uyu muntu tubona, abantu bakeneye puissance iba iri mu muntu. Gerageza rero
mugende kuri hajya kuri LinkedIn mufate amanishi ari special, ubudandaji, ubuvuzi, ubworozi, uburimyi, donc ibintu conseil financier, ibintu nkene ivyo bizotuma account yawe batayugara. Kindi kintu ca kabiri bishobora gutuma account yawe batayugara ni giki? Gusaba ubugenzi abantu benshi mu mwanya muto. Iri rero ni rimwe mu makosa abantu bakora cyane. Ugasanga aragiye irebre ni imwe mu strategy ituma uronka aba connection. Narakivuze keshi kuri Facebook tuvuga aba ami, mugabo kuri LinkedIn tuvuga connections. Donc no kuvuga iyo uri kurarondera abantu bagukurikirana ku nguvu, ugasanga warengeje abo wategeza gusaba ku munsi canka abo wategerezwe gusaba ku ndwi, bica bituma account yawe bashobora kuyugara soit définitivement canke temporairement. Donc tout sera il faut éviter kugira ugumane account yawe. Ikindi novuga ca gatatu gico wo kwirinda kugira account yawe ibayugare ni iki? Ni gushiraho profile mbi. Haya kuri profile ugasanga washizeho igifoto kidahuye n'ivyo upost, kidahuye na niche yawe, kidahuye n'ivyo postinga, donc igifoto kiri bizarre, umuntu ari gusa peut-être canke donc ibintu byose de manière quand même bidahuye n'imico yo kwiyubaha, bidahuye donc kuko LinkedIn ni urubuga rw'abantu biyubashe quand même. Niyo mpamvu nabonye ari rumwe mu mbuga abantu bakunda kugura bagiye gukotesha, bagiye gukorera ama publicité runaka, ni kubera bazi yuko ari urubuga rwisoneye, haciye ko ibintu runaka no kuvuga ni ibintu biri reyere, si binyoma, si biki. Donc nico ni kindi kintu gikunda gutuma account yawe bashobora kugira iki? Kuyugara. Ikindi kintu ca kane gishobora gutuma account yawe ya LinkedIn bayugara ni mu gihe account yawe iri kirakoreshwa na robo canke logiciel runaka, kuko ntibakeneye ibintu biri fake, donc ibintu bitari byo, ntibakeneye ibintu birimwo ubunyoma, ibintu donc bakeneye ibintu biri real, ibintu by'ukuri, ibintu donc atari bya bindi wumva no bakeneye abantu bari real, bakeneye rero logiciel rero bo. Niyo mpamvu uzosanga nanaka urayikotesheje uriya ayikose agiye kuyikorera ko bya bintu nyene bitemewe, bikaca bituma bagira iki? Bayugara. Ikindi kintu naco iyo umaze kuyikotesha kirazira kikaziririzwa yuko usubira kuyiconnectako kiretse igihe amasezerano mwahanye aheze, donc ayivuye ko ukaca uyisubirana wewe. Naho nyene c'est très important yuko ushobora gukoresha VPN kugira usubire kuyiconnectako. Ensherezame iki kintu mucumviriza. Abantu benshi iyo bakotesheje ama account yabo ntuba uzi ico agiye kuyikoresha, ashobora kuyikoresha ibintu ugasanga ni bya bindi bitemewe n'amategeko, bikaca bituma account yawe iba banned definitivement muri ico gihe. Niyo mpamvu iki kindi kintu mucumve cyane, account uzi yuko uzokotesha kirazira kikaziririzwa kugira iki? Uyiverisha na passport yawe canke urundi rupapuro rwawe rukuranga, kuko abari account ufise ko access mugabo exita izogira ko access uwundi muntu. Iki kintu ndagisubiramo, kirazira kikazirizwa kuverisha account ya LinkedIn uzokotesha. Yireke kubera ni wifise ko access uyu munsi, mugabo ejo n'uwundi muntu azoba yifise ko access, kandi uwo wundi azoba yifise ko access ntuzi ivyo azoyishirako ivyo ari byo. Bisaba rero uyireke kujya nyene, kuko igihe izoba banned izogufasha kuyigarukana, kuko uzokoresha nyene kuverisha babone yuko identity yawe ariyo nyene yuzuye, bice bituma donc account yawe uyisubiza kuyigarukana. Kindi kintu kiri très important, ne jamais kubaho account yawe idahuje na Google authentication.
hari abantu nagiye mbona bambaza ngo none ngo Google Authentication ngo niki. Google Authentication niki? Ni application ikuziganiriza model pass y'ubu niyo muri kazoza ya account yawe. Ni kuvuga ni application uhuza na account yawe. Kiri kintu naco cyo kwitondera kuri Google Authentication, gerageza ijya code key yayo uyizigame uyibike hadata. Gerageza ijya Google Authentication yawe uyihuze na email yawe, iri email wizeye yuko ufise ko uburenganzira osampuruza. Kindi cya gatatu, gerageza kariya ka code baguhaye ko muri jya Google Authentication, mugerageze mugira iki mukabike, kuko swat ni kajya ga code kagizwe n'ibiharuro n'indome uzokabika kazogufasha kugarukana Google Authentication yawe. Canke kijya giharuro kiya gikode nizo bintu bibiri bigufasha kuba ugarukana Google Authentication yawe. Ikindi kintu gikurikira gituma account yawe bayugara, nababwiye yuko account bashobora kuyugara burundu canke bakayugara temporarily. Ikindi kintu naco nuko ni guhindura miri. Ikico cyo affecta ama account menshi ko nabonye nize za Binance bashobora kuva mu gihugu runaka ukagenda mu kindi, bikaca bisaba yuko bagusaba gukora verification gushasha. Ngire ko n'ikindana kivuga iyo mukora verification si vyiza yuko mukora ama verification par SMS sanzwe, kuko turakunze kubona nko mu bihugu bitari bike badatanga code kuri nimero de telefone, ariko tujuru bagatanga code kuri email cyane kuri Google Authentication. Imeme ni na conseil mpaye abantu bakunda gukoresha Binance, basanga uri muri iki gihugu code ya telefone barayiguha neza, mugabe igihe uzogenda mu kindi gihugu code ya telefone bazoyiguha. Byiza rero ko mukoresha umenyera gukoresha code iza kuri email cyangwa code iza kuri Google Authentication, kuko zozo ushobora kuzikoresha aho uba uri hose kandi umwanya wose. Nivyo bintu nashaka tuganire muri iki kiganiro. Mugerageze mu sharing, mugerageze ama account yanyu muyahe abantu bizewe, udaharaniye ngo niwe ngo atanga menshi par rapport y'uwundi. Biento nzobabwira n'izindi platform zishika kuri 3 ushobora gukotesha kandi zizewe cyane rwose, mbere mushobora kuba musanze munazikoresha. Nimo naho uzosanga utari urikoresha bikazoca bituma ari mwanya wo kuyikoresha. Hano kuri Wito Business tujuru tubabwira ikintu gishobora kubazanira amafaranga, tubahereza ubumenyi ubaganisha ku mafaranga. Mugire subscribe muri benshi, mugire sabone muri benshi, mugire ama like, mugire ama partage heshe bashoboka, kugira ubumenyi ufise iboronke wewe gusa, ahubwo buronke n'abandi, mu buronke gusagutse kandi mu buronke bugwiriye. Nta kintu twabereye kuri Wito Business. Ama formation arabandanya muri Meta Vision, ama formation ya ibintu byinshi bitandukanye, aba graphic designer, haba intelligence artificielle. Mbere biento tugiye kubahana promotion, muyitegurire muze muyitabe muri benshi. Ciao mugire ibihe byiza, gusangwa amafaranga n'amagara meza muri Wito Business. Ciao.